byarangiye, ibitero byose byari byasekundekura byo mu nda byose ubu byararangiye, nta na kimwe nkibona. Cyo ndagishimira Imana cyane. Kigira kabiri, Mwungere yatubwiye kwa Mungu yuko abarozi batatuvuye inyuma bose bagiye kutugwa inyuma. Shimira Imana, imbeba zose zaguma zizunguruka mu nzu zose zaranyice, mbere n'abarozi batanguye kwivuga yuko batazosa no kumvugisha, bose batanguye kuyarura no mu rupangu. Imana nishimwe cyane. Ubu bose abo barozi bariko bafata ingingo zo kwimuka. Imana nihabwa icyubahiro. Atuva inyuma no kuvuga ati turimutse turavuye hano, batatuvuye inyuma baratugwa inyuma. Jambo ateye ubwoba. Tujya rero nahora ndakuroga none nananiwe, kandi ndabona ko ushobora kugira ingorane ntaguhevye. N'uwampaye misiyo ndayihevye, ndayivuye. Umuntu yakunzaniye akanzanira n'ibintu byose kugira ndakuroge. Namubariye ko wewe nagushoboye, je ndabona ko ufise ingorane. Jewe vraiment ndaguhevye, je nogera ingorane kubera wewe. Yaciye amamagara arambwira ati rya jambo rirakoze, ati baratuvuye inyuma, ati nawe ne yabonye yuko atatuvuye inyuma yohava tugwa inyuma. Amubara ati mbabarira, nivyo woba warahuye navyo noba nararungitse, mbabarira mu batazose niwabona n'ibindi bibaye si jewe. Haleluya. Kandi tangura mu mpera amashimana. Yo ingejeje ngaha yongere, kuko nawe yangenge kuba iminsi kubaho. Mera amashi umuvyeyi wacu. Kuva je iminsi nsengeye ngaha ni myinshi, ariko nshikiriye umuvyeyi nagira amahoro mu mutima, kandi naje mfise amarira menshi. Haleluya. Amen. Nimunyongerera amashi umuvyeyi wacu. Bantu b'Imana, nagira ndababwire yuko ngaha hari Imana igendagenda, kandi uko igendagenda igendana n'uwo muvyeyi wacu. Umuntu yoba agifise gukekeranya ngaha ko hatari Imana, niyemere ko ihari, kandi utarakira azokira. Kuko jewe naragize intege nke, shitse ngaha naramaze ukwezi kubera je nahora mara ukwezi kumwe ngaca ntaha nakize. Mugabo unye ngira nkwiza amezi 3 nze ngaha muri burakeye, kandi igihe cyose sinasiba iyo minsi yose, nasibye ngira iminsi 2 yonyene. Haleluya. Amen. Ariko Imana irabibona. Mugabo ndaja mu ntege nke, mbega Mana ko nahoranza umukwezi kumwe nkaba nkize. Mana nari navuye ruguru ndakubwira nti wahora umukwezi ntuburero uzompe ukatemwe kubira impindwi 2 gusa hama nsubire muhira. Turabona hanyuma nca ndumva intege nke, none abinjira ngaha ko bose baja barakira, mbona kubera iki jewe ntakira. Imana rero ibimbabarire ko, ariko yanshikije isaha yanje ngasubiramwo nti Mana mbabarira, ntikubera nagize intege nke, niyumviriye nabi, isaha yawe ntiragera. Umunsi izogera uzonkiza. None isaha yanje yageze mu mpera amashimana. Abantu bo muri burakeye bose nagomba kubasezera, abo twahorana bose, abagwaye bose ntimucinke intege, mukire. Abakomeye mugire inkomezi nyinshi, mugirirwe neza. Mana jewe aha anyu umuvyeyi wacu avuze kuwa Mungu ati hariho abantu bagendagenda mw'inzoka. Jewe nari maze igihe bantu b'Imana nsenga mu gatondo, je saa 6 nashize reveye mu telefone, saa 6 ndasenga, nawe guru niko ndabigira, saa 6 na saa 9 ndasenga. Pereje gusenga saa 9, nkama saa 9:30 nkama ndiko ndasenga, ngahamagara Imana, mpamagaye Imana. Rero nkashanyimara igitanda cyose nikwega nk'inzoka. Kuva rero habivugiye byaheze bantu b'Imana, ntabyo ndasubira kumva. Imana ihabwa icyubahiro. Jewe ibyo naciyemwo
ntamaze ngira iminsi ngahe ntabyo noshobora ntabyo noheza bantu b'Imana jewe kandi satani harya irakora satani nayo nyene irakugerageza bikwiye jewe ngitangura ntarakizwa naragiye ku mupfumu uwo mupfumu sinanamushikira naratuma ariko agacambarira ati ariko wowe urafise ibintu munda ndetse nabijya biseba afise ibintu munda bivuga hariyo ibikere hariyo ngira ngo ibikoko by'ubwoko bwose nanje naravyumva nukuri bantu b'Imana satani irakora nayo nyene iragira ibintu nkavyumva jewe ndi muri Gatolika tukagenda muri mu ntuzenye mu mubano rero bikavuga bikaza ibikere hakaza inyoni hakaza inkoko zibika hakaza ibintu byose nkajya muhagira gutya kugira bihore ngo abantu ntibavyumve hanyuma kumva ko binesheje ngaca ndeka kubigira nkareka hama ngaca mfata nkigirisha telefone nkayifyonda nkaja kwitaba ubusa ngaca mvuga nti none ko ntari hafi atariko nayo ndagukeneye ntindaje ngaca kugira ngo ndabavye iruhande ivyo bintu ntibavyumve ngaca ngenda nti muranyumviriza ivyo baja kuvuga jewe nivyo nemera nukuri bantu b'Imana je naciye mu mageragezwa nararushe hamwe nibaza nti jewe none nduwande uwo mupfumu harageraho maze kandi satani irakora aramvura ivyo bisebe biruma ivyo vyo munda birahera ndumva ko biheze hanyuma ndaja gusenga eka mbere hari mu gihe c'impeshi ndatwara amase n'abakuvuye ababiryamiye nibyo gusa mwene data ntiyabitubwiye neza yego cyane ahubwo akuramwo gitoyi agasiramwo kirushi mu nsaka agashiramo itarangiza ariko kumara n'ibirere yo n'ibiki nuko bariko bameze nozoje ku bapfumu uwo yaratubwiye amakuru buca tubwira n'igindi nahe ikomeye cyane tanga ibimazi utegerezwa gutanga ibimazi nawe kugira ngo ikimazi cya mbere conone icya nyuma conone icya kabiri kandi we yaratubwiye tanga ikimazi kandi udacika intege nizera ko bari ngaho mwavyumvise turangize hanyuma rero urumva yakampenda mu nyuma ndabona ngiye ndaja gusenga bagashaka bavuga ngo waragiye gusenga ngo yakize ngo ntimwamubonye nuko yari karimbura ibigori uwo munsi sinasubira kurara ndyamye nasha ndari cyo kiguru kinganiye inzu abari abonyene abonyene hama abonyene babo barozi baca babivuga hama uwo munsi ku mugoroba sinarara ndyamye narara ntaryamye hama mu gatondo nkaja gusenga mu nyuma mvuye gusenga ntangura kuvyimba uko kuguru hama aca ndamubarira ku telefone bashaka guha telefone hama ukavuga agaca avuga ngo wowe ngo baguteze umuti ngo mwirembo uvuye gusenga ngo kandi uwo muntu ngo yari yambaye ngo wari unambaye neza yabari uwo natumye ngo yambaye neza urashaka umubaza nanje nukuri nari nambaye impuzu shasha niro nshasha ngiye gusenga ku ipasika hari ku ipasika hama harazi intozi zikandya nkiyagaza nkaja kuzirondera nkazihura abantu b'Imana hama rero jewe nca ntangura kuvuga nti Imana jewe rero ntibu byose ndarihevye ntinaragiye kwa muganga biranka kwira amaradiyo nari nsigaje ngira kuja hanze ngaha hose narahakwiye amaradiyo yose ndakwiramo nti rero Mana ubu rero ico mfatira kibico nyene umpe ico utora kibico nyene ni kuko ndarushe iby'abapfumu ndabihevye iby'abaganga mbanze nawe umpe iyonja
bantu b'Imana ngeze ku zino na jino umurundi wasambutse hamwe abaganga bose barira bari kuri wa karede bararira ngo none uwo muntu agwaye iki ko tubuze ingwara agwaye iki bararira mosozi hanyuma nca bacatangwa kumbarira kuja mu masengesho candaza kuri uyu muvyeyi n'ukuri abaye akinkorako yo bantu b'Imana yambariye ati wowe baraguhejeje ariko bantu b'Imana naciye ngira mitende naciye abasenzi bansengera hanyuma ndagirirwa neza kuri uko kwezi candataha hari mu kwezi kwa gatandatu mu kwindwi naciye ntaha ariko mu kw'icenda naciye ngaruka naraza gatatu manuka ngahi Bujumbura umukozi w'Imana yadusengesheje uno munsi yavuze atabarozi ni babi barononesha umuntu bantu b'Imana ndashesha amaheraho muri iryo barabara ngenda n'amamoto ngenda n'imodoka emwe n'ukuri nabanje ubu unye batevye ngira bararuha uyu muvyeyi wacu yambariye yuko agomba kuzompa abasenzi n'ukuri je ndafise umwana ngaha asengera ngaha yemwe yabonye mvuwe ngaha ntiyarindiriye yuko hahera n'umwaka yaciye yinjira ngaha yaciye asengera ngaha rero nzomutuma aheze mu ndungikire abo bakozi b'Imana kugira ngo nanje nduhuke bantu b'Imana ndarushe n'ivyanje biguma biriko birapfa mana ndakwinginze n'ukuri jewe sinovuga byinshi reka ndeke abandi bavuge hanyuma mana abo basenzi turabakwemereye n'agasigarira nduge gaheze uyisiga yazane cyangwa uyagure tuyasengere ugishika utaranashika no muhira uce wisiga ayo mavuta uze gushika muhira wayisizaho hose urugwara ayo mavuta araza kuba uburinzi bukomeye butuma ibisigo wasanze bateze bidashobora kwinjira aho hantu kuvuga biraza kunyerera nk'uko amavuta anyerera ndizeye ko inyuma y'amasengesho dusenze uza kubona ikiganza cyiza cy'Imana ivyo kuvuga ngo uzoca ugaruka mu kwezi biravaho mu izina rya Yesu uheriheri kandi nabo basenzi bazoca baza ayo nzoya ndayatwara muhira anye bose bansengeye eka n'abatansengeye mubagirire neza mana ndabasabiye mu izina ryawe.